akantu gatoyi nyene umuririmbyi yadushikirije bereke n'izina yitwa MCMELLo akorera mu gihugu ca Canada. Uyu muntu n'ukuri Imana imwongereza imigisha ahari yumve yuko nashimye kandi nakengurutse. Nejo bundi nihagira ico Imana imuhezagije azasubira nyibuke. Nukuri muze mumushikire je ntawenzi nta nuwo nobona ariko muze mumushikire mumubwira ati yarashimye kandi yarakengurutse gose. Yes bakunzi ba FreeBG TV tuzirakomeze neza tubabwira ati koresha umwanya mu gufyonda subscribe utumina nabagenza we gufyonda subscribe kuri FreeBG TV kugira ibintu bitagate amavuta. Yes murabona no munsi turi kumwe n'umumama, uyu mama twegeze gukorana nawe ikiganiro ariko yeka aratwiganira ubuzima bw'umwana wiwe. Turakora mu kije cyane mama. Nje ndabara mu kije. Mumeze neza? Yego turashima Imana. Ubuherutse twarakoranye turavuga neza yuko umwana agwaye uratumira abantu ati umwana aragwaye. Mu ncamake ushatse nko kwibutsa nk'abatadukurikirana rya munsi umwana usanzwe ugwaje asanzwe yitwa ngo iki? Asanzwe yitwa Ndayize Beni Daniel. Yego. Afise imyaka ingahe? Afise imyaka 7. Beni Daniel niwe mwana kuri no mwanya turi kumwe kuri no mwanya kuko ni umwana yakuye nibazo byinshi nkuko wabitubwiye abenshi barabitahuye barabibonye ariko uno munsi dushaka tukubaze Beni Daniel kuva kiriya gihe tuje gushika ubu ubona magara wagenda gute? Jewe uko ndabibona ubu ndabona ko magara yiwe ari karatera aje imbere kurusha ibihe bihetse ubu ndiko ndizera yuko bigiye kugenda neza. Ati Beni Daniel muri zira neza yuko ibintu bigiye kumera neza. So Beni Daniel ushatse kwibutsa gatoyi gusa tarandiriye ukuntu yashikiwe n'iyo mpanuka wo bibutsa gatoyi? Impanuka yamushikiye akiri umubebe nyene afise amezi 2 n'igice namujyamitse nyene mu gitanda amasanga nyene umwana yahindutse kabisa ibintu biteye ubwoba cyane byari ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo kabisa wabibonye wese gushika n'isaha amubonye atavyemera ko yo bari wa wundi kuko umwana amaze kugira kugwega abantu bose bakubwira ati muhisumu tamuruzi abandi ati gumiza mu nzu aho naco wanze umva nabwirwa amajambo menshi cyane nanje akanje mvuta ariko hagira kuyihangana niko byari bimeze byari biteye ubwoba bwose kabisa umuntu wese ndabimubwiye ingene cyangwa wamubonye niwe iyo nkuru kabisa amubonye nk'ubu avuga ati Imana iriho kabisa kandi irahari kweri. Mama Dani aratubwiye byinshi aratwibukije uko yabitubwiye ariko ni ikiganiro cya mbere twakoze uratumira abantu bavuga ati umwana akeneye ubufasha akeneye iki natwebwe rero hakaba ari umuntu yatwegera atubwira ati uriya mwana ibyo nabonye birateye agahinda hari ikintu ngomba nkore kuri uno mwana atubwira ati nakantu gatoyi akaba ari umuririmbyi yitwa MCMELLo akorera mu gihugu cyo hanze ariko muri gihugu ca Canada ariko asanzwe ari umurundi. Uyu mu MCMELLo rero yaraturungikanya kana ati nimurashira mama Daniel arabe yuko yogura nagasabone kugira urabona umwana yuko agenda aravura aracafuza impuzanaha. Mama Daniel nawe nararuha cyane ariko aramufata. Uyu munsi rero twaba twaje nga kugira gushikiriza aho kantu dutumira n'uwundi nyene yoba afise uyu mutima yabonye umwana ukungena ameze akavuga ati naje wakantu ngaka kantu nabateguriye. Mama Daniel tutarandire reka tugushikirize ako kantu akantu gatoyi nyene umuririmbyi yadushikirije bereke n'izina yitwa MCMELLo akorera mu gihugu ca Canada. Mama Daniel nyine gira kajambo ugiye nk'uyu muntu yagize no mutima umuntu yagize umutima kabisa Imana muhezagire cyane yakoze kabisa kutwiyumvira ko yagize umutima wo kubona yuko tufise ibibazo mu bisanzwe nk'ubu dufise ibibazo bikomeye urabona umwana akeneye umuti akeneye ibintu byinshi urabona kabisa n'umuntu akeneye gufashwa nukuri umuntu Imana muhezagire mugirire neza n'abandi baba bafise umutima wo gufasha kabisa banyiyumvire ko
nuko ndabashimiye cyane namwebwe mwaje gufata ikiganiro nukuri ndabashimiye gose kuko iyo mutafata ikiganiro ibintu ntivyari kuboneka nukuri Imana ibahezagire gose. Mama Daniel abwiki uno muririmbyi yitwa MCMELLo yiyumviriye aka kantu amubwiki ko ubwiye umuntu wese yoba afise uwo mutima ubwiye uno muntu yakoze aka kantu yitwa MCMELLo. Uyu muntu nukuri Imana imwongereza imigisha ahari yumve yuko nashimye kandi nakengurutse nejo bundi nihagira ico Imana imuhezagije azasubira nyibuke nukuri muze mumushikire je ntawe nzi nta nuwo nobona ariko muze mumushikire mumubwira ati yarashimye kandi yarakengurutse gose. Mama Daniel rero arashimye arashimira na MCMELLo atuye umutima Imana imwongereza aho yakuye ihagwize kandi ntazanye anererane. Nibutsa n'abandi yuko bo mwitaho bakabona neza yuko agwaje mu bisanzwe aragwaje. Murabona neza yuko atari ibintu byoroshe. Isa na jewe nk'umukozi wa Free TV ndavuze ati koresha umwanya kandi mu gufyonda subscribe tunasozera tunababwira ati mubandanye mudukurikirana abafisi ico baoterera inimero ziri ngaho murazibona. Nimero ziri ngaho nyene murazibona muraba akantu mutwakure canke murondere Mama Daniel muraba akantu mugirira murakoze cyane turabakunda cyane.